Namera abagabo urajya. For real? Jidi namera abagabo urajya Jidi. Happy. For real? Y'abagabo. Mukaba Mana mukaba. Festival dress nzi kwicara. Nicaye nosha nsanga wahenye. Namba ya kajipo kagufi. Kesho rero wicaye wasanga wahenye. Sinzi ngira nakuze nipfuza kuba umuhungu byabaye. Abaririmbyi twatanguye kumenyana. Yari Khalid. Naho nyene yari bwa umustar. Amaze kuba umustar byashe bihera. Kijya igihe wari ufise ubushuhe rero rarije muri mushuhanye. Ushaka kumfuma naze hote. Muramufuma ze hote. Uramaze kumwikeka. Uyu mwenda. Nufuha. Yeri kimukunde ye. Jidi amakuru bavuga yuko wewe wigeze gutandukana n'umushinga nayi wawe urayumva. Ko wigeze gutandukana ko wigeze kugira divorce. Kama umeachana na mume wako. Yo. Anashanga. Mashallah. Ya mukhaba. Tubye yuko arashaka ko bari mushinga naye wiwe. Na telefone. Okay, reka ndamu telefone. Sawa. Tapigwa kigo hapa. Subiri msikie. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakenya makuru chama kibaza nabishamvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamadusira dukingura n'abakunzi ba Buja TV. Uno musi ndi kumwe novuga na mukuru wanje, novuga nka mushikanje, novuga uwantangurira kano kazi, novuga ni Jidi Kael. Jidi bite? Nisa. Neza. Jidi arashaka kuvuga cyane. Yego arashaka kuvuga cyane. Ni sawa. Ndakomeye. Uraboneza. Jidi yarigeze ukina horo. Eko. Okay. Okay. Azi ndakwaje gucyoje. Shaka kajya kaje utora wamukoresha mu kina horo. Kajya ye. Ukoresha kajya gire mu. Guys, oya ntaziroshobora. Navyo bashobora. Ariko basuragerageza kenshi uhamagaye umwana wa basi ariko akure basuragerageza kumuhamagara ku nijwi. Rishika. Okay. Ni Jidi kubwawe rero kuno musi kugenda gute kwanza cyambere. Musanje kugenda neza. Ko navyutse ndasenga. Ndava muhira ndazanga muri Buja Hit. Ni Jidi yaje muri Buja Hit cya kibazo cyane cyambere nuko ndagukunda gushimiye cyane kandi Jidi ko waje ngaha. Hama kibazo cyane cyambere waje kutubwira ivyerekeye music no mu buririmbyi wawe. Byagenze gute kwanza mubwira mukora na Pin Love? Festival Pin Love. Misunziki. Festival Pin Love je namumenye ko ari umugabo wanje. Pin Love no mu artiste afise kazoza. Afise talent. Kandi no mu artiste adishakeneye. Parce que hari abafise ivyo byose mugabo batabazi icyo bakeneye. And Pin Love no mwe mu artiste maze mu artiste bose tumaze gukorana, no mu artiste maze guhura nabo bafise indero. Yitwara nk'umuririmbyi yandere y'abaririmbyi tubaba bakeneye. Ni umuririmbyi mwiza, ni indirimbo tuko turabona iko irafatisha neza. Jidi muko muvyakira gute ku ruhande rw'iwanyu? Bon festival indirimbo si ya mbere hariho nyinshi zasohotse nyinshi zakozwe ariko radi nkuko mubizi umu artiste arafise indirimbo nyinshi akora mugabo arafise iyo asohokera ko ya yarakoze nyinshi kandi simbi mbere wanashima nziza gusumba niyi zanditse neza ziririmbye neza ariko nyene ngira Imana yari yamaze gusinya yuko go irarizo mu gusohora nizo bari indirimbo izotuma abantu benshi bamenya Pin Love kandi urabona ko muri kino gihe ariko asohoka ba upcoming benshi and ngira naco nyene cabaye mu kintu kimufasha nawe nyene ku ruhande rw'iwanyu uko mwari mwabiteguye niko mubona ko biragendaga Jidi? Ntibirashika 100% mugabo niko bikoragenda. Ariko muri murakizera ko bizogenda nkuko mubishaka canke birenge nkuko bari muvyitega? We believe that. Reka tuvyizere ko bizogenda nkuko nyene babivuga canke ko nyene canke birenge aho bari bifuza ko bizogera. Sivyo nene Jidi? Jidi jewe murabona n'ukuntu ndiko ndamubaza ndiko ndicugaje ariko unyesha bakuru je birangora kwaza abanyesha bakuru. Benny feel free. For real? Baze? Reka mbaze ntacu. Jidi kuvyerekeye akazi kwanza gute Jidi? Akazi kanje kagenda neza cyane. Ndashaka mu journaliste ku radio, uretse ko ku radio taboneka cyane nko mugabo mureka kuri televiziyo. Mugabo kandi soon ndagaruka kuri online TV. Atari zigazi wanje muzi baske zigazi wanje twanda zishambere no ku isoko. Ku isoko urazigurisha. Nakuroba mu commissionaire. Nangore ko barondera kikare. Izo natanga gukorera ko imwe bariko barayikoresha mbwa bindi ndiko ndashaka kuyigurisha ngo mbanze ku yindi shasha. Indi shasha. Izo zose zicene ugomba kugurisha zose ziri optimize.
ntiziratangura guhemba ariko zirafise abasubscribe benshi zirabosti benshi parce que festival ikintu ndiko ndabona ku ma TV online mufise abasubscribe benshi mugabo mufise ababakurikirana bake cyane ya rero moi je suis fier nimba mfise 10 nkakurikiranwa na 15 c'est bon iyi mbega wibaza ko biva kuki ga Jidi nka usanzwe warabidutanguriye ko je natangwa gukurikirana je nakazi naragatangura muri engine c'est for real yeah ko engine TV ya mbere je nakunda gukurikirana igiswahili yeah ni gute mwebwe mubona gute mubona ko biva kuki kugira ngo abantu ntibaronke views nyinshi hari umuntu yambwiye higa ejo ngo birashobora kuba biva yuko bariko baragura aba subscribe ofete bagura aba subscribe kugira ngo bashobore ku optimiza bashobore ku monetiza baronke bahera n'ingogana n'ingoga bakagura aba subscribe ibyo n'umuntu yabimbwiye mais je sais pas ko ari uko kimwe gusa peut-être ngira amadone nayo nyene ama TV online atanga ntabwo arakwira neza akwiye neza parce que quand uravye ku ma TV online menshi usanga ama emission niya yandi nyene nk'ubunye urana nk'ubunye ko harawe with design Milana no Berry Music umva usanga aba journaliste bose bashaka kuja kurabo nyene rero maze kubona ikiganiro kwa Beni sishaka kuja kurondera ku yindi TV online kuna maze konti ni ya indi nyene muza kubabaza vya bindi nyene nta kintu nakimwe kiza kuba cahindutse ari wambwiye ngo gifoko tubango abakreateur ngo turahindura icyo turabaza na ba Jidi bakora ku radio non c'est pas ça naho ushobora kubaza ujya nyene ndibaza tushobora kuba dufite sujet imwe en tant que journaliste mugabo ugasanga dushobora gukoresha ama angle atandukanye jenje kubaza Beni ni wa Bujahid c'est vrai mugabo naho Beni ari wa Bujahid Beni arambara ishenete Beni arambara isaha kuko nshaka kumubaza ivyo byose kuko ngo ndabaza Beni mukumenyesha amakuru bigenda gute ugasanga mwese nyine voilà il faut ko munahindura akaraba n'ikindi amubaza yes kumbure aho kari gato karagace gato ku ruvyerekeye kumenyesha makuru novuga Jidi avyerekeye agasanzwe akasanzwe gakora n'ibintu bya YouTube kuntu bigenda benshi barabikunda ari umuntu yanyerekeye yari agati mbega views gute ko umuntu menga mu Burundi views ni nkeyi Jidi rakubwiye ati bivana n'ukuru twebwe duvyo tubaha ugasanga birasa n'ivy'abandi cyangwa ugasanga abari bamwe bagura aba subscriber sivyo ugasanga rero akafisa subscriber benshi ugasanga views afise nkeyi subscribe ni marobo zimejaa huku hapo tuna ku views huku maajabu ni hatari abandi ko barahura n'ingorane hari abandi ko barahura n'ingorane about ukungere bari ko barakora ku ma social network yabo ego nabo nyene mva ifo yuko bikosora bakicara bakiyumvira kuko abiriko biragenda parce que naho muto wa muronka bon sinzi naho mutamuronka ama views murashobora kwiga gute mushobora guhindura strategie kuko cible mufise cible ofete ya YouTube kanche ni 2.0 à l'infini oui urazi ndakubirega Beni muri 2005 2006 nakina théâtre et cinéma wewe nashaka kurondera umu actrice nkamubura uzi gituma umukobwa bene n'abahungu rimwe narababura kuko bambwira bati ibyo bintu byo ni by'ubuhumbu fait que twarakina amategeko nivyo bushuhe umva byari ibintu byo kuhanura rero kujya kuntu twakina imbere y'abantu ugasanga dukinye peut-être umujeune bari ko baradragana ibintu nk'ibi umuvyeyi akashavuga no mwana wanje ashobora kujya muri ibinyi no byo kwerura mugabo harageze igihe baradutahura twege dukina kugira duhanura mugabo rero il suffit yuko rero umuntu aca yicara akavuga ati kugira umuvyeyi atahure ico je nkeneye ku mwana wiwe nuko ndamutahuza lo positif y'ikigani y'ikinagiye gukora Gesi novuga ni Jida kubwira yuko bivana n'ukuntu amativi on namwe bigarageje kwa n'ama title bandika canke na le contenu biri mu kiganiro bigace bituma umuvyeyi atemerewe ko umukobwa wiwe aja kuba umupresenter kuri TV online canke ku radio bivanye n'ikiganiro bamuhaye nka Jida kubwiwe rero abona yuko bimeze fresh n'umugabo wiwe kuko ibi bintu birimwe intamba nyinshi ni Jida kesho usanga wakoze ikiganiro ugasanga wahuye n'umuntu agushima tangwe kuzara kwandikira ngo n'umufana ibintu nk'ivyo kandi uri kumwe n'umugabo bigenda gute
Imana ishimwe umugabo wanje aratahura parce que turi muri carrière imwe kora bimwe numesha makuru nawe nyene wakimutongoza ko nawe wanakutongoza kuba se wanatongoza yabira ko waje sasa ni ibintu bishika kwandikirwa n'umuntu ni normal seulement wewe wandikiwe n'ucumenya witwara ntuce utanga umwanya muremure no Jidegeza kubaho uwo muri kumwe Jide uje umenye yuko ibiganiro byashugurikirana n'abantu bo hanze benshi usanga wahuye n'umuntu wo hanze atazi ko voilà atazi yuko wewe ufise umugabo wagati Jide je ndafise byose ndaguha ifi kweli uvyitwaramo gute Jide mutara kupata vipesa uko agoye ibifaranga byinshi Jide je sinze ubuge hari umuntu muri Buja Flava batazi ko ndafise umugabo arabavyirengagiza arabavyirengagiza Jide bon non en fait jewe uje unyaprosha icambere cyo ndakwadushaki hama ukambwira ico wifuza nimba gikunda turabandanye kuganira nimba gikunda mbwa bidakunda naho mbonye nzani ibintu nyene jeje nyene ntatahura twaduhejeje hanini wibaza yuko umuntu amaze kumenya ko ufise umugabo akakurondera wibaza yuko bari kurondera ikigajidi kubwa uyumvirije je ndi mu journaliste nzinanye n'abartiste batandukanye mu mico itandukanye rero peut-être ushaka kundondera ushaka kuvugana n'undi muntu kanaka ibyo bibaho ushoboye kundondera ushaka ko dukorana bibaho kandi sishaka kubiharira parce que nivyo niyemeje nivyo ndimwe ni domaine ndimwe so mujuri muri domaine ndi ntarimwo ushaka kuyaga ni watubwiye yuko swata kurondera vya music kurondera vyo kumenyesha makuru cyangwa kurondera ibindi nyene vya business kenshi ivyo vyose yamaze kubikuvugisha ko Jide kanini wowe bibaza ko abakurondera ibindi bitari ivyo Mana yande beri karabaye nikibazo murasha yibaza kuko kubera usanga umuntu abazi kuri umujournaliste abazi yuko Jide ndamurondeye ndongera swat mu Queen Video cyangwa ndondera umuririmbyi cyangwa mfasha collabo na Pilove ivyo byose mwayivuganye gusanga rero ivyo byose sivyo arakora kubaza akakubaza ibindi wibaza ko ivyo bindi babikubaza kweri ntibiki kwanza ibiri nivyo nyene Jide none beni umviriza iyo undonde uri ya entertainment isiguru tambaza les 7 art biri bindi wombaza byo bari biki ko ajya anye Jide wabwira ati ngo umuntu kugira ngo umuhini ngo gaki ngo muswa ngo ujye umuhini ngo usongera iki usongera isuka sivyo none ko bavuga none kenshi yicisha burutu tuntu kumbera afise ibindi arondera kenshi Jide yashavyitwaramwe gute seulement jembo nyuri kuramvugisha ibintu je ntatahura chadukupa communication kometse abo bantu barabaho ariko mu buzima bwera bushikira baramaze kubaho cyane ubibanga kuri wewe cyangwa urabibwira n'umugabo wawe ibyo obligatoire kwa bimenye kubera ikintu utabibwira Jide je sais pas nyene no jera burbe urabaza industry nzi murabaza umuntu numwe ndagiye amahera yiyo nta mwanya mfise namera abagabo urajya for real Jide Jide namera abagabo urajya Jide for real y'abagabo mukaba kigo mana mukhaba diraba oya bibira kubera ntajyoshe hari ikintu bita kwireserve moi je me réserve uri réserve kubera ikintu ne wi réserve parce que ndashaka yuko mu myaka iri imbere hatazoza kubaho hari ikintu ushobora gukora uno munsi ntikikwaffect uno munsi kikaza kukwafecta mu myaka iri imbere rero affectation ntashaka umuntu agerageje kumva Jide umenga Jide ntigeza kugira ubushuhe ntigeze ugira ubushuhe wewe ubushuhe gushuha je nakuzewe nje muri boîte tuje kunyama ibintu nk'ivyo umbe maze kuja muri boîte kanga karaharuye tuje kuraba naka kumure yarimutse ibintu nk'ivyo yakobwa hajya mufite ubushuhe butandukanye wari ufite ubushuhe umeze gute jewe ngeze muri 9e mande nate ntangura gukina amafilm mbande muri iyo category abaririmbyi twatanguye kumenyana yari Khalid naho nyene yari bwa umustar baje kuba umustar byashibihera kijya igihe wari ufite ubushuhe rero rarije muri mushuhanye
oya yari umujama gusa bisanzwe twasangira stage ikintu nkeneye kumenya Jidi kumbere nk'umuntu ariko ari gukurikirana biba yifuza nawe umuyihanuriremwo kuko haje abakobwa bagira ubushuhe butandukanye arushushe arushuha muri inzira mu kurondera umuhungu muri inzira cyangwa gushuha kuko benshi bashuha barondera abahungu rabizi no umugabo none yakurondera ufise ubushuhe none no twahuriye ku kazi nta bushuhe ari ufise nta bushuhe wigeze ugira Jidi nigeze ashuha mana yaje duraye jewe Jidi kare gihimba bwa buzi bwo ngarigeze bambara gashidi gahe ugiye barega beni urabaza for real bon impuzu ngufi narazambaye in epoque mugabo para ngufi cyane kuko nakunda amapantaro cyane naho mfite narakunda je sinzi ngira nakuze nipfuza kuba umuhungu byabaye niko byari bimeze ariko ntivyigeze waravyifuza ko uwo umuhungu none ko gasha ko Imana kinde bandi umukobwa warashaka ko uwo umuhungu Gashidi warumva yuko ukunda umukobwa mugenza oya no muri comportement kuntu wambara nakunda kwambara nk'abahungu amabutura amapantaro ko narabona ko nambaye festival dress nzi kwicara nicaye nosha nsanga nambaye akajipo kagufi nambara nambara ibutura cyangwa ipantaro nambara amasengle amashapo ibirato vyugaye kenshi rero wicaye wasanga wahenye mama yacagu kubita ndibatse no yarantahura ko narambwiye mama dress nzi kwicara Gashidiro wacha wicaranye wicara ko niyo mpamvu nakubwiye nti ndakunda kwiyambarira amapantaro n'amabutura dore Gashidira we naye nicara gute wicara nyene nk'uko umuvyeyi atabikunda none ni kana ya nakubwiye nti nambara amapantaro n'amabutura je jipo ya mbere nayambaye impeje z'ishuri ijipo ya mbere for ijipo ya mbere rirerire najyambaye impeje none wavyitwaramo gute Jidi ko nzi ko umuntu yamenyere kwambara ipantaro canke ibutura agaciza byo kwambara by'amajipo usanga bimugora niyo mpamvu nambwira nje ntangura kwambara amajipo maremare bimwe bigaragara ubwira hariya ino hepfo kujisha cy'ukuguru yes kumere n'iki Jidi yobwira wowe si yarashiye mu bushuhe bwo Jidi yaciyemwo n'igiko ubwo bushuhe bwo kwambara ibintu uvuga bw'amabutura canke kwambara no ni byiza ko umwana w'umukobwa ko hari abana b'abakobwa usanga batazi kwicara pe yo fuma yambari hako ukubona umukobwa yambaye ijipo ngufi ukubona umukobwa yambaye ibutura ni vyiza ko umukobwa yambara ibutura yo fuma yambara ibutura ko yambara ijipo ngufi kugira nahe kubera nahe hari abakobwa usanga batazi kwicara ugasanga yambaye akajipo kagufi cyangwa ugasanga nko muri bus arashitse aricaye atangiye kukamanura wayambaririye sasa urivariana wambari ibutura n'ucara wumva nyene igitumira kubajisha kibazo Jidi nuko nkeneye yuko ari abantu bohanura kumbure bo bafise ubwo bushuhe bwabo buhere bwo kuza barambara utuntu duhenye non seulement n'imyaka n'imyaka nawe yari imyaka ubushuhe Jidi yarashushe Ego cyane mugabo nizere ko umushinga nawe wawe mwari muri kumwe ico gihe canke mwamenyanye mwakuze no uri kwa lila kitoto niko baba no tena uko unajificha sana wewe mkongombolela wewe no kwa jificha sana wewe ulikuwa gani Karimu ulikuwa gani nani Karimu gani kombolela ulikuwa gani kozi ulikuwa chivitoke kwa fasiga Jidi tunataka kuimeja mwamenyanye gute byagenze gute mvuga umushinga nawe wawe bisabwe ko twamenyanye de kumba yaraje ico gihe mwari muri kumwe Gashidi ico gihe ukiri mutoyi uvuga wigeza twamenyanye mfise 20 twamenyanye nkutse kwa ukuze twamenyanye nakubwiye twamenyanye ariko arakora umwuga yaje ufite harabayeho hari higihe higeze kubaho ibintu byo kudatahurana entre yajewe na Nelinate hama barabi Fanny arabimubwira parce que yari umujournaliste acarandondera arantelefona alova je nitwaje hoti nashaka kuza gukora interview nawe ari muri 2017 nzambona gasikera myaka 3 sikera kwe wewe wari twajya jensi ko rero kijya gihe cyakera kijya cyakomborera hariya cyo muri saye no hamaraza niho twamenyanye uwo musi nyene ariko ni batananye na Isaac ariko ni Isaac mbwa yari umujama wawe none muri babiri ninde yatanguye iki kukuvugisha canke yakugisha no Isaac yari umujama Isaac twamenyanye kuburanye na kazi twara hana ba invité yarashaka kunefona ndasaba invité bashaka kuvugisha ibintu ico gihe nari nshushe muri media wari ushushe afite ubushuhe muri media nari nshushe narigeze kananje kujya hiti muri media for real anu uracayijya Jidi mbwa amafaranga basi ngo ntigeze kuyajya warayariye vyemera ko yariye
Narakiba bakubwira yari. Niba yarakwishuza none. Ntasho. Warariye. Waraririye amahera wese nakundi barihangana. Sivyo. Shidera amahera nage. Mera abahungu Hama. N'umunsi ndawibuka twahuriye n'itariki nishidire rero mayifuza rero gushika ku kintu byerekeye kwiteza imbere byerekeye novuga carrière yo kuba umenyesha makuru nigiki wifuza kuzo byo kwiteza imbere gashite wifuza gushika ubunye judi kare afise rêve yo kugura radio television apana radio yonyene cyangwa radio television kujya kwa BBC kwa RFI kuja muri BBC kujya kwa RTNB kujya kwa Rema okay ushaka kugira nkabijya none kugira ubishike kurabona yuko bizo habuziki nigiki kibuze kugira no festival azi mu Burundi abajone turafise ama rêve umva iyo ni rêve mfise kugira ije mu ngiro il faut ko ndonka aba bailleur abantu bitanga kugira ngo dushobore gukora igikorwa bakunda ikijya gikorwa nkuko ari ciwabo bavyumva mu byumva kumwe uhu urabona yuko abantu muzo baronka gajidi byerekeye amafaranga aho urabona ko ari sawa kora abantu bafise iyo migambi ariko barabuza abantu bazobikorana kumbera ko arakurikirana kino kiganiro jidi nigiki rero ubu vuze byerekeye amafaranga ni sawa canke habuza abo bantu habuziki urazi umubayeho icari cyo kwanje umubayeho je rubise umubayeho umva hari abantu tubayeho ku isi dufise ama rêve wanyumvi rero kugira rêve ije en réalité il faut basi ko haba umuntu muri entertainment kenshi tukunze kubitangwa n'abantu batanga sponsor ababayeho nibo babayeho okay umuntu avuga ati moi j'investis une somme pareille hama par an canke par mois canke je vais gagner quoi rero twebwe abajene mu Burundi dushaka twiforce gukora ikintu tutagishoboye mugabo hakaba hariho abandi bantu bafise amafaranga yabo ababayeho bafise amafaranga yabo mugabo batazi ico bayakoresha abo nibo dushaka rero muca mukorana mugira entreprise imwe kandi zire ko bizokunda cyane Jidi inshallah Jidi kandi ni umwana mwiza kandi ni umwana afise novuga afise kagatima ko gukunda ivyiwe no gukunda ivy'igihugu ciwe sivyo nega Jidi nigiki rero utumire rero umukobwa rero yatinye wese kuzera kora kano kazi Jidi umubwira non seulement nibareke gutinya kuba umujournaliste nco kuba umukozi wo muri banke nco kuba umukozi wari we wese seulement ikintu gihari no gufonsa ukavuga uti jewe mu mutima wanje jewe muri jewe nshaka kubiki nimba wimva muri wowe ushaka kuba umujournaliste mube ntuvuga uti je peux pas faire ça kubera sinzi abavyeyi banje sinzi iki parce que abavyeyi bawe nawe nyene hari ico babaye kandi ntibatinya abavyeyi babo il faut ko mumenye ko à présent umuntu ategerezwa kwidependa ategerezwa kwicara akavuga ati jewe muri jewe nshaka ko ejo canke higa ejo mbere kuno Jace bakuzi ba Buja TV kumbure ni Jidi jewe arani makuru nanisezwe mfise ariko nagerageje kubibaza ngerageje kuja muri famille cyane numvise ko kiri n'umushinga nayi wiwe Jidi amakuru bavuga yuko wewe wigeze gutandukana n'umushinga nayi wawe urayumva ko wigeze ko wigeze kugira divorce kama umeachana na mume wako yo anashanga mashallah mukhaba ntavyuzi bariko barabivuga ko wigeze kwahukana na Zehochi kama mmeshameachana jamani lakini attends je vais te dire une chose uvuze kwahukana ça veut dire wabaye gisubira muhira wabaye gisubira muhira nibikunda canke nibira anakunda canke uri muhira gusa nigipasa sawa vya divorce tubireke ariko wasubiye muhira no urashabana na Zehochi sasa mbona wanaongea hivyo jamani watu ni wabaya mbona wanaongea hivyo ndabwira ikintu kimwe P-Love ni mu artiste wacu yasohoye indirimbo yitwa Go umvise histoire ya Go go jamani wanipatia content nataka nijulize maswali Go umvise wait Jidi wait yambwiye Go ya P-Love reka jera kivuga ko kiragitahuye indirimbo ya P-Love yerekana P-Love ariko arashona na Shani Queen analeta vigelegele pale mafujo sijui pesa sijui nini afu tukamati Shani Queen ndo Jidi afu P-Love ndo nani pale ndo Zehochi ndo anasema wewe Go unaleta urasala wewe example yumbaza rero ko ariko ufashe uvuze ivyo kubera yuko Zehochi yakubwiye Go
unaleta kelele sana uze nyinduru sana Jidi. Ok, je vais te dire pourquoi nakubwiye Goma. Mbwira rero kubwawe. Kubisanzwe uravye ayandi ma label, ayandi ma management yo mu bindi bihugu. Iyo hari indirimbo igomba gusohoka, il faut ko habaho bakreya aka base. Nicho kitu wabigize kujya. Lakini ni ukweli unamsumbuaze hoti. Kweli? Zote anachoka. Unamsumbua kama. Sio vizuri. Pigie simu. Pigie simu. Tunapigia simu je hoti. Mpigie simu. Unampigia simu. Darasa yumwana we isonere. Umesema mngani naye upigie simu. Ongea naye. Jidi ongea na mbele kwanze bed. Bakozi ba bude. Tugiye yuko arashaka kubera umushinga naye wiwe. Na mu telefone. Okay, reka ndamu telefone. Sawa. Tapigwa kigo hapa. Subiri umsikie. Nero kumeni pigia simu tena. Subiri msikie hapa. Hata nipoza gabeni. Subiri pingiri kigabeni. Piga simu hapo usikie kisu utachambwa. Kuna mtu amsaidia kakaangu ze hoti. Si hali nari kumurongo. For real? Utakosa kumkosa aje. Nari kumurongo. Nuona kata kumurongo. Yes, kusikia kuja hivi vitu agerekeje kurondera umugabo wiwe agatsinda mukibaza cyakure ariko naco Jidi ome ndanganya watubesha. Bazaso mukameramani wawe gihinje anga. Juma kweli? Twavugana kweli kandi araziko ndi ngaha sawa watubwiye yuko rero twisunge rero go bisigura yuko bijya bintu shani kwini ariko aragitwaramwo yari buzz pour yari buzz mugabo yari buzz kugira ngo indirimbo ya Pilove ariko kujya kunushani kwini yitwaye muri clip nawe yarabishika kwitwara kujya imbere ya ze hot for real hawajawe kumkaribia mwa unaleta makelele mpaka wajirana wanamka bituma bidashoboka au makelele yake kwa kibidashoboka moi je travaille zéro travail nshaka gufa mahera nshaka gufa mahera ariko murashaka gufa ibindi inki nifise ibibazo bibiri wala kugira ikintu gisambura ingo cambe amahera no na kufumana ushaka kumfumania ze hot uramufuma ze hot uramaze kumwikeka wewe mwenda nufuha yeri kimukunda ye nikibiri mugabo wacu yoro numufuhira sheri wawe oya umufuhiye ratagutera inkunga nimana iradufuhira ari twaje tumukuze shetani nimana iradufuhira uko kuzafuhira umugabo wawe ndabwira ikintu kiye ndamufuhiye no gwara umutima ariko maze kumufuhira basi birashikana rimwe for real ni ibibazo byajigera maze gato Jidi afi ikora makelele ya mapenzi makelele ya fujo maana yani nani Pilove anasema hivi unaleta makelele mpaka wajirani wanaamka sana nataka kujua makelele ni makelele ya ugovyo ni makelele ya mapenzi mbere ndabwirika kimebe ntubone ngande ngo ndakwishura ngo je ndavuga shaka oya ariko uranze ko turi muri studio turi hanze sinari kuvuga urivugira make ariko birashika basi ukavuga wabonye ko umugabo wawe gushavuza kwavuga ngwiza mwana cyaje konya mahembe birashika rero keshi rero bishitse mugasi nkunda ko bisohoka hanze no urigumya ko ibyo tuvugana gume entre nous na kugiye umuntu aba mu nzi ifise 4 murs ziguma ari 4 murs komeye kujya nyene ivyo mu nzi kuguma ari vyo mu nzi ivyo mu rugo ni mu rugo nyene hapo sio fulana ajue huko hapana unapenda ze hote nakunda sheri wa nuko diriki uko ari ni mubesh no kwari gusa bibiri gusa ukundira ze hote kuna remye kumubiri ona byo kutapana pacha so unakupongira simbe uratinya abandi bamutwara ushaka kuwazia kama kuna mtu ubundi uyo bamurondera ze hote canke ze hote bagendana nundi mukobwa Yabagenda nuseda Dennis na mruhusu for real hapo sasa sawa nimekubali umesema kama haukufua haufuhagi ntigera ufuha uri mu musulman sivyo zihoti no mu musulman kandi turazi ko dini ry'abayisilamu riremera yuko turongora abagore bane none wewe zihoti azanye umugabo ngore agira kabiri vyemera Jidi wanamke mnajipenda mufise agatima ko kwikunda ndakugira ikintu kimwe Benishu Jidi vugisha kuri kiri ku mutima kwisi turi abakobwa 5 milliards abahungu muri 2 milliards none wumva kawaida umuhungu abakwiye kurongora abagore bangana Imana igihe yaturema igihe yarema umuntu wa mbere yaremye Adam na Eve ikirema Eve rero igihe yarema Eve yamukuye mu rubavu rwa Adam selon l'histoire d'officier ya Bible et Coran rero imaze kumukura muri Adam muri Adam ntihavuyemo abakobwa babiri havuyemo umwe bisigwa ko Imana yaremeye umuhungu umukobwa umwe
mais parce que bwaga bahungu unaona sana mkilia sana amriviki na kitu kimoja hivyo sasa no azeota bibi haina dawa no azeota kenda kutongoza muache sasa nimemshika umesema utafuha aya umesema ngo unaogopa wasimbebe wengine wasimbebe wa nani wengine wanawake ni wamutwara nani baba Fauzan sio yazi kwa baba Karim basi kuna shida ukikutana kuna wengine watoto huko jamani tunapokea tu tunalea takwaje ware tunapokea tu tunalea hamna shida shida kushimira cyane shidi naenda kushimira nada bizikuza kushiko shida za kubirisha kaya shidi akuta kugira Jidi, biboneka yuko manye neza cyane na Zeho twara Zeho tini umuntu ambere cyane yitonda umunsi dore kuri ahantu ko turakora usanga n'umuntu ari cool sana nukuntu wimereye nawe uri cool sana urukundo rwanyu rero rwari byasize ukuntu gutuma ushobora gutandukana na Zeho kumbe vyose yari okay ndakwati sivyo ndari kure kubaza nta kibazo ivyo ntwabikuye akubwira yuko habari zinatembea kandi dejema ushakuwa star kama HD kama Zeho ariko urumenyesha makuru jidi nawe ufise abantu babiri bakuzi deje umustar kuri abo bantu shaka kumenya aho zavuye gusizo izo nkuru ziko zina trend kandi abo bari na gastats kwa sababu watu wa Burundi kwa kuvumisha stats ya WhatsApp ariko musanga niyo usanga susa ari yonyene usanga susa ari nimero mufise sigwanje vre ariko warigize kuvyumva jidi gerageze gushikira nawe wavyakire gute uriceka rohoni biraza bikagenda ariko abansi barabaho mu rukundo rwanyu nk'ivyo birabishika bakabateranya ariko bikanga ko bateranya mugaca musanga mabakuyemo mababwiye ba go baende nendeni jidi akawuzi ko kama kanihore jidi ndavuga yukumbere nk'akajambo bwira unore wese akunda nuvuga entertainment nuvuga akunda ivy'abarundi giko umubwira kumbere jidi guys entertainment iraryoshe cyane entertainment ya Buja Flavor tamu sana yari tunaheshimu gutamu rero aho dufira ni hehe atujelewe so umuntu entertainment ashoye gutahura aho ahagaze ngene mbiko biragenda atahura ibyarimo n'ivyo ya nishidi urakoze cyane nenda gushimiye kumbirisha kayashwe iri kumuvugisha nyene ko arazi neza yuko kenshi yewe mu menyesha makuru mugenzi wanje ndamubazanye cyane ko araje musi nahuye nabo nyene bazobimbaza nabo nyene yo n'abandi bari bibabaza reka naje nabibabaza sivyo none bakozi ba Bude sivyo none reka ngo nkore ivyo nkiriza gukora amajidi jere jidi ndamukunda cyane n'ukuntu asanzwe akora n'ibiganiro vyiwe ni umuntu je natangwe kumukurikirana je ntaratangwa no gukora nga bisigura ko ndi umutoyi wiwe kandi cyane gose ni jidi je kwanza na appreciate kazi yako ubikora neza jidi ndifuza kuzoba nkawe kandi cyangwa inzore nke aho uzoba wagicaca naje ndavyifuza igihe isi bakuzi ba budget yavuye ati ngo akajushe ni gahora mwitama ni jidi yatubwiye yuko yabeshije bwate abantu bavuga ko je natandukanye na my boss natandukanye no vuga na my hero si my hero my hero ntuzari yayivuze ni serika aravuze kuri my hero machavuga gute uvuga gute nari your hero chavuga gute your husband novuga arabeshije avuga ati sivyo ibyo bavuga sivyo je turashari kumwe n'umugabo wanje tuzosubira rero inshallah imere kuza kumwe na Benny byanze camera Juma just professional he will subscribe bye